kuri uyu wa mbere w'igenekerezo ya 31 umwaka wa 2022 niho ibitaro vya Tanganyika Care Polyclinic vyari biramutse bitegura inyigisho ku bakora mu gisata cy'ubuvuzi na cane cane basanzwe babaga kugira bige ubundi buryo bwo kubaga. Ubwo buhinga bushasha bwo kubaga bwisunga kubaga umuntu arinze kumusatura. Ugiye guharura ubwo buhinga bufite akamaro kanshi ugereranije n'ubusanzwe bukoreshwa hano mu gihugu cacu. Nkuko vyashikirijwe na Dr. Abayo Jean Pascal asanzwe serukira ivyo bitaro imbere y'amategeko. Kuba twarateguye ukungura ubumenyi abantu babagira ngaha nuko tuzi neza yuko mu byo kubaga umuntu atuguruye abantu atababaje ngaha mu Burundi ntibiratera imbere gose. Ibitaro Tanganyika nkuko mumaze kubibona nibaza ko no munsi tugeze ku rwego rutari ruto muri ubwo buhinga, hanyuma mugabo niturashaka ku rwego twifuza gushikako, kandi naco gituma natumiye umuhinga mubona Dr. Diego n'umuhinga yigisha abaganga ku isi yose mu byo kubaga cyane cyane mu gikiriza niwo muhinga ku isi ubu aje ngaha mu ejo hirya yejo azoba ari Nairobi, mu mistati kurikira azoba ari mu Bugiriki, aguma atembera isi imbere uko azanga yahejeje kuva muri Turikiya, mu Baromani no mu Bugiriki naho nyene yaheruka. Ico dushaka hano rero no kugira ngo abarundi tubone twuguruke amaso yatubwiye yuko bishoboka muga bisaba kwitanga, bigasaba guheba bimwe ushaka kwama uja kunywa ikiyeri ku mugoroba imisi yose ntishobora ibintu kugira bikora biragoye, cyangwa ushaka kugumana n'umugore n'abana umwanya wose gukora ibintu biragoye ko n'ibintu bisaba kwitanga. Umuntu akava mu mibereho ya misi yose akitanga agatakaza bimwe mugabo kugira ngo wenyene abaronka akarusho mu bumenyi, hanyuma ibitarakorera ngo bironka akarusho mu ngene bakora, hama n'igihugu cyane cyane kironka akarusho. Kuko ubuhinga naho umenga ubwa mbere umuntu agishira amafaranga uko yavuze mu Congereza birazimvye, kuko bisaba gushira amafaranga menshi. Navyo tuko tugakora muri Tanganyika, kugura ibikoresho, kwigisha abantu birazimvye. Mugabo ugiye guharura ukaraba ingene abantu umuntu atababara buhoro buhoro, hanyuma agataha karagasubira kuja mu mirimo ya misi yose. Eka mbere n'ibikoresho bakoresha umuntu bamaze kumubaga usanga ari bikenya, kiretse ibikoresho umuntu agura ubwa mbere, ibindi byose usanga ari bikenya, ku buryo usanga ugiye kuraba nko myaka nk'ibiri 3-4 ibikoresho umuntu aba yarashize amafaranga menshi bimaze gutangura kuyazana, usanga impera n'imperuka ubuhinga bugezweho aribwo buzimbutse. Ari naco gituma nibaza yuko uko imisi izotera imbere abantu bakaboneka abaganga bashoboye kubikora benshi, n'igihugu kizotinda kikabishiramo amafaranga kugira ngo bayagaruze, kumva bataza amara menshi. Umuntu aje mu bitaro vya leta akamara ukwezi kubera bamubaza akantu gatonya, akantu yari gutaha bukeye, usanga atakaje ibintu byuko imirimo yiwe yapfuye, imirimo yo guteza igihugu imbere iba yapfuye. Donc ibi bintu naho bigoye naho bizimvye umuntu akibitangura kazoza kari muri ibi. Ni inyigisho zisaba abantu basanzwe bamaze bazi ibintu by'ubuganga. Ahanini ni nk'izo nkona bivuze no bakoze zatunganijwe bose ku rwego rwo kugurura amaso abantu, hanyuma cyane cyane rero zatunganirijwe abasanzwe babaga kugira ngo bige ubundi buhiga. Ubwo buhinga bushingiye ku kubaga abantu utabasatuye ngo bagire urukomere rurerure. Ni ukuvuga ko ugereza kubabaga mu kirundi cyoroshe utabuguruye. Iyo rero umuntu utamukomerekeje gose ntababara, hanyuma atababara acakira n'ingoga, n'ibikomere biroroshe kuvura, acataha n'ingoga, akasoma mu mirimo yo ya misi yose n'ingoga. Ni byo dushaka gushikana ko abaganga bacu, avyo dushaka gushikana ko ibitaro vyacu naho bisanzwe bibikora nko mu vyinda mu byo kubaginda, dusanga tubikora ubu turabaga abantu ibintu bitari bike tutabuguruye. Hanyuma rero kashaka no mu gihugu bizotinda
abadukuriye bari mu badutwara bazotsinda bakabona yuko ari byo buhinga dukwiye gushiramwo uburyo kugira ngo tubuteze imbere mu bitaro byose byo ngaha mu Burundi basigaye babukoresha. Mu bitaro Tanganyika Care Polyclinique ibikoresho bikenewe byinshi turabifise, nkabona hariho amakamera, hakabaho bigemeze nka televiziyo, hakabaho n'ibyo simanye bivuga mu Kirundi amapensi umuntu akoresha kugira ngo ashobore kwinjira umuntu ashobore kubaga. Ibyo muri Tanganyika Care Polyclinique turabifise kandi turabikoresha, ni navyo nabo baje gukoresha. Mugabo nk'aba abashitsi bacu baje hari ibindi bikoresho bazanye kugira ngo badufashe ko nk'ubwo buhinga baje gukoresha naho tubukoresha ibikoresho nsanga bimeze cyo kimwe nk'ivyo twabwa bigore mwaho nk'izo tuza tubishiraho. Akarusho kavyo nako navuze ko gushobora kubaga abantu utababaje, hanyuma bigatuma abantu bamererwa neza, eka mbere bagasoma imirimo yabo binyarutse. Akarusho kandi karusho novuga naho twebwe unovuga ko turi nko mu byo gufasha kuko aha mu Burundi ugiye kuvuga ngo ubasaba amafaranga menshi y'urwego rw'ubwo buhinga bukoreshwa ntayo boronka. Mugabo umuntu aragereza akaraba ingene abikora naho atanyungu ziba zirimo, mugabo umuntu akaraba ingene nko myaka nk'itandatu ibikoresho byamaze gutangura ku bikoresho by'ibitaro byaramaze. Twatumiye baganga bose bari bafite umwanya n'umwe, twatumiye bose ngira ngo mwabonye hari abavuye muri CHU kuri wa Karede, nta bantu bakumiriwe. Mugabo urumva nkuko yabivuze ihatangura ubwo buhinga bwiwe, abantu bose bagiye bavuga bati ibyo bintu umuntu azanye n'ibiki. Ubwa mbere hagiye naho abantu kumbure naho batumira batabizamwe kumva batarabona inyungu yavyo bataravyumvamwo. Mugabo urumva niko kazi kwigisha no gusubiramwo mu cyongereza ngo teaching is repeating, ugenda no gusubiramo gushika kuko intumbero turayizi kandi nta n'ibisi yose imaze kuja muri ubuhinga nuko babonye akarusho kabwo. Donc natwe dusiza kuguma tubandanya gushika dushitse ku ntumbero yacu, bizotwara imyaka 5-10 ikaba nta ngorane buhoro buhoro. Ugene n'izihe ndwara muri ko murakorera? Uno munsi aba baje baza bakorera ku ngwara z'amahaha. Nk'ubu turafise abantu bane bari mu bitaro bari bandikiwe impapuro zo kuja hanze ko ngaha atamu yashoboye kubikora. Ivyo nk'ubu no munsi bizakorwa mu bitaro Tanganyika Care Polyclinique. Hanyuma izindi ngwara dusanga harimo afise kansere n'abandi basindi bivyimba byo mu mahaho no munsi. Hanyuma nko mu mirimo novuga ya misi yose nk'umuntu zikurikira cyane tuzogira ibikorwa byinshi byo kubaga ibintu byo mu nda, ibivyimba byo mu nda, dukoresha ubwo buhinga nyene bwa none umuntu atariza kugurura abantu. Intambwe za mbere novuga n'uburyo kuko umenga birazimvye naho bitazimvye, umenga birazimvye kuko usanga amafaranga umuntu atanga na cyane nka twebwe uno musaba tubikorera ni muri ni kubigenga. Urumva si leta nta mafaranga ishiramwo. Ntambi novuga yuno munsi hari n'uburyo kuko ubuhinga turabufise, je no bukora uburyo bw'abene gihugu. Izo nyigisho zizomara iminsi 4 ziriko ziratangwa n'umuhinga mpuzamakungu muri ico gisata Dr Diego Gonzalez, akaba yigisha abaganga ibijanye no kubaga batarinze gusatura umuntu kw'isi yose.